amachoncho nibasubiza inkota mu bwubati. Ndasubiriye kugusuhuza nshuti munywanyi wacu wowe udahwema kudukurikira ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze nanakwifuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Ico utegerezwa gusa rero kugira tubandanye kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa umwanya ku mwanya kandi ku gihe amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure bigushike ko umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Amakuru tukuzaniye muri ubu mugoroba rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Turi bugushikirize inkuru ivuga ko Gamariyeri Nkurunziza yarahiriye imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva. Gamariyeri Nkurunziza yarahiriye nk'umukuru mushasha wa sentare Ntahinyuzwa, akaba yararahiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega imbere ya Perezida Ndayishimiye. Icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, abashikiranganji barahirira imbere y'inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka be n'imbere y'umukuru w'igihugu. Abagize CVR n'abagize CNIDH barahirira imbere y'inama nshingamateka n'imbere y'umukuru w'igihugu. Ivyo birori vyose biba mw'iteka ntangere. Abasirikare baba bahari, indirimbo ihayagiza Uburundi igasamirana. Abategetsi bahambaye mu gihugu n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi baba batumiwe. Mbega umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ni umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa we ahagararira urwego rw'ubutungane. Yarahiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Neva. Perezida Ndayishimiye yari kumwe n'abagize inama nkuru y'ubucamanza. Nta nama nshingamateka na nkenguzamateka, nta batumire b'iteka, nta vyubahiro vy'igisirikare vyigeze biba. Aha rero niho habonekera ingene ubucamanza butagira ikibanza cabwo mu Burundi. Ibwirizwa shingiro ryo ryemeza ko mu gihugu hari ubutegetsi butatu bwigenga. Ni ukuvuga urwego rwa executive rugizwe n'umukuru w'igihugu na leta, urwego rushiraho amategeko rugizwe n'inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka, ndetse yewe n'urwego rujejwe iyubahirizwa ry'amategeko rugizwe n'amasenare be na za parake. Ingene umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yarahiye ni ikimenyetso kitabesha ko ubutungane bugabwa n'umukuru w'igihugu. Abukoresha ivyo ashaka, bukamukorera ivyo ashaka. Bumupfungira abadakunda na cane cane abakeba, bukihoza ivyaha bikorwa n'abo akunda, na cane cane abica, abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abanyonora amatungo y'igihugu. Niko vyari no ku ntwaro z'imbere, niko bibandanya n'ubu. Nayo kandi turi bunagushikirize ino nkuru yibaza vy'ukuri icoba carahindutse kuva aho Bunyoni abogorejwe muri Nyakanga 2022. Womenya ko imyaka 2 n'amezi 2 biheze General Guillaume Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ayo mabanga yayamazemwo imyaka 2 n'amezi 2 nyene imbere yo kumukura, naho atamuvuga izina. Perezida Ndayishimiye yaragirije Bunyoni ko ashaka kumutembagaza. Mw'ijambo yavugiye i Gitega ku wa 2 z'ukwezi kw'icenda 2022, iminsi 5 imbere y'uko amukura, Perezida Ndayishimiye yaragereranije General Bunyoni na Maconsho, umwami Mwezi Gisabo yari yahaye vyose ariko akifuza intebe y'umwami. Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko ari we yatuma igitoro, ifumbire, isukari n'ibindi bitaboneka mu Burundi mu ntumbero yo kurondera ko haduka imyiyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya Ndayishimiye. Mu nyuma
ni ukuvuga muri Ntwarante 2023 naho Perezida Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko yari yarunze amahera mu nzu atuma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro, amanoti arakena mu mabanki, yongera atuma amafaranga mvamakungu akena. Bunyoni agikurwa muri Nyakanga 2022, byinshi mu byankenerwa byari bibuze mu gihugu byaciye biboneka. Abavunjayi bararekurirwa gukora atankomanzi, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zirugururwa. Umuzo wa General Gervais Ndirakobuca mu kibanza ca General Bunyoni ku wa ndwi z'ukwezi kw'icenda 2022 wamengo uhindutse inyishu ya byose. Muri kino gihe Gervais Ndirakobuca arongoye leta ikiringo kingana n'ico Alain Guillaume Bunyoni yayirongoye, ni ukuvuga amezi 26. None inyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 Ndirakobuca asubiriye Bunyoni, vya bibazo byifashe gute? Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 100%. General Alain Guillaume Bunyoni yasize idolari rimwe ry'amanyamerika rivunjwa hafi ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Burundi. Mu mezi 26 Bunyoni yarongoye leta, agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ntikahindutse kanini. Dufatiye ku rugero leta ya Perezida Nkurunziza yasize ifaranga rigezeko. Inyuma y'amezi 26 Bunyoni abogojwe, idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa hafi ibihumbi 8 by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 100%. Muri Ruheshi 2023 Perezida Ndayishimiye na Gervais Ndirakobuca barafashe ingingo yo guhindura amafaranga yose ibipapuro. Intumbero yari yo guhana Bunyoni na bagenzi we bagirizwa kunyegeza amafaranga mu nzu zabo. Iyo ngingo ntaco yahinduye kiretse kongereza ubukene mu Barundi. Ikena ry'amanoti mu mabanki ryarabandanije. Inyuma y'iyo ngingo yababaje benshi, abavunjayi barabandanya guhamwa n'iperereza. Bamwe mu bantu batoroherejwe na leta ya Bunyoni ni abavunjayi. Abatari bake barafashwe barapfungwa, hari n'abagandaguwe. Umuzo wa leta ya Ndirakobuca wazananye n'agahengwe ku bavunjayi, maze bahabwa uruhusha rwo gusubira gukora ku mugaragaro. Inyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, ibintu byasubiriye kuyangara. Ubu abavunjayi bahigwa nk'abansi b'igihugu. Ubuho hadutse bishasha, aho abavunjayi bafatirwa mu bubare no mu mihana yabo ataco bakoze kijanye no kuvunja amahera mvamakungu. Uwufashwe hajanwa mu busho bw'iperereza akananyarwa ubutunzi bwiwe. Nta na hamwe aheza ngo yitware. Benshi mu bavunjayi babayeho banyegeye, canke bigasaba ko baha ibiturire bamwe nyene bajejwe kubafata kugira baze barababurira hageze kuja kubafata. Igitoro cagumye aramananiza. Imbere yo gukura General Bunyoni, Perezida Ndayishimiye yamwagirije mu mvugo ifobetse ko be na Societe Interpetrole aribo babuza igitoro kuboneka mu Burundi. Iryo shirahamwe ryaratswe ububasha ryari rifise, hatangazwa ishirahamwe rishasha ryitwa Prestige rivugwamwo umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ishirahamwe Regideso naryo ryarahawe kurangura ibitoro ribanje guhabwa umuyobozi mukuru yegereye cane umuryango w'umukuru w'igihugu Major Jean Albert Manigomba. Amafaranga mvamakungu atari make yarasohowe muri BRB ahabwa ya sosiyete ivugwamwo Angeline Ndayishimiye. Ibi vyakurikiye kabaye akamuna. Inshuro nyinshi igitoro carabuze amezi n'amezi, gake gake hakaza haracamwo agahengwe k'indwi zikeyi kikaboneka. Iyo kibonetse abategetsi bakigamba ko bakizanye imbere y'uko gisubira gukena amezi n'amezi.
agikura Bunyoni Perezida Ndayishimiye yavuga ko yifatiye mu minwe igitoro ko kitagisubira kubura none ubu kirakena akinumira. Gervais Ndirakobuca we imbere y'inama nshingamateka yaremanze ko ikibazo c'igitoro kimurengeye atari we akibazwa. Vy'ukuri ibijanye n'igitoro vyarunyutse mu mezi 26 ya leta ya Ndirakobuca kurusha uko vyari vyifashe kuri leta ya Bunyoni. Ifumbire yasubiye gukena. General Bunyoni yakuwe yagirizwa ko ari we anyegeza ifumbire ya FOMI kugira hatere inzara abarimyi bagumuke. Inyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca arongoye leta, ifumbire yasubiriye gukena mu gihugu cose. Abarimyi bavuga ko bamaze amezi 3 barishe ifumbire, none igihe co kuyikoresha kiriko kirarengana batayironse, na cane cane iyo bita ire. Mu makomine amwe y'igihugu nka Mabanda ndetse na Nyanzarake, abarihiye ibiro 50 bategekwa gusangira ari 10 umufuko umwe gusa w'ibiro 50. Aho rero udupapuro twerekana ko barishe baca batwakwa kugira ntihagire ico bazosubira kubaza. Ifumbire yo guha abanyagihugu irabura, ariko mu mabutike ho ikaba iruzuye ku biciro vyo hejuru cane. Bamwe mu begereye FOMI baraye batwandikiye ko ifumbire yuzuye mu bubiko bwa FOMI, ariko ko batagira amazutu yo gushira mu miduga yunguruza ifumbire. Baremeza ko bafise n'ikibazo co kubura amafaranga mvamakungu yo kuranguza matière première. Isukari kandi nayo yasubiriye gukena. Igihe Bunyoni yabogozwa muri Nyakanga 2022, isukari yaciye isubira kuboneka ukuri kwamye mu gihugu cose, ariko vyamaze umwanya urume rumara. Mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, isukari yarabuze kenshi cane mu gihugu. Mu nyuma leta yararekuye ko isukari yo hanze yinjira ata makori irishe. Ntivyatevye ishirahamwe Sosumo ryaciye riduza igiciro c'isukari ku rugero rw'akataraboneka. Ejo bundi Perezida Ndayishimiye yategetse ko ico giciro kigabanuka, abarakweze ko isubira gukena. Mu bubiko bwa Sosumo isukari iruzuye, ariko mu mihingo myinshi y'igihugu irakenye. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zirugaye. Generale Bunyoni yapfuye gukurwa. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zari zugawe ku ntwaro ya Nkurunziza zica zirugururwa mu buryo butangaje. Nta tangazo rya leta ryabayeho, abantu bagiye kubona ku mbibe harengana. Ico gihe imbibe zugururwa, abantu benshi bibajije ko Bunyoni ari we yari intambamyi kwiyugarwa ry'imbibe. Nyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, imbibe zarasubiriye kugarwa. Kugara imbibe vyakweze ubukene ku mipaka. Abanyagihugu bo hafi y'imipaka baridoga cane kubera bahora bashora ivyabo mu Rwanda. U Burundi bwarahomvye amafaranga mvamakungu bwakura mu rudandaza n'u Rwanda, habe no mu bidandazwa vyaca muri Tanganyika bija mu Rwanda. Abandi bahagorerwa ni abarwayi bo mu Burundi bakenera kuja kwivuza mu Rwanda, hamwe n'abadandaza baja kurangura mu Buganda bahora boroherwa no guca mu Rwanda. Akarenganyo n'urwanko birabandanya mu gihugu. Mu mezi 26 General Bunyoni yamaze arongoye leta, vyaramunaniye gutunganiriza indiri z'inzirakarengane zuzuye amabohero y'u Burundi. Guhonyora agateka kazina muntu harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero no kuboreza igufa abapfungiwe mw'iperereza vyari vyarimonogoje. Bunyoni yakuwe muri Nyakanga 2022, kunyuruza abantu bisa n'ivyagabanutse rwose mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, nta cakozwe ngo ivyo bintu bihinduke. Kunyuruza abantu bakaburwa irengero vyasubiriye kwimonogoza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Kuboreza igufa abapfungiwe mw'iperereza vyasubiriye kuba umugenzo. Igisata c'ubucamanza ni igisata c'akarenganyo gusa. Leta ya Bunyoni ntaco yakoze ngo isubire kunywanisha abarundi batatanye kubera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Leta ya Ndirakobuca nico kimwe. Abataremeye ico kiringo
babandanya kwitwa abansi b'igihugu nta ntumbero n'imwe iriho yo kwiga ingene abanyapolitike abaharanira agateka ka zina muntu ndetse n'abamenyeshamakuru bahunze bogaruka mu Burundi mu myaka ibiri n'amezi abiri Gervais Ndirakobuca amaze ari umushikiranganji wa mbere nta ntumbero na ntoya yo kunywanisha abarundi yigeze iboneka igifyoti yaragarutse igihe General Bunyoni yabogozwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri harakoreshejwe imvugo nyinshi zo kumwambura iteka mu kumushirako ivyari bigoye igihugu byose yariswe manshonsho yariswe gifyoti nyuma y'amezi 26 arongoye leta biraboneka ko Gervais Ndirakobuca nawe yananiwe gutora umuti w'ibibazo ubutunzi bw'igihugu buri inyuma y'aho Bunyoni yabusize ubukene bwariyongereye mu Burundi ubusuma bwarabandanije mu bigega vya leta abanyonyezi ntibahanwa agateka k'umurundi kabandanije gusibangana icizere intwaro yandayishimiye yagiriwe n'amakungu igitangura carakorotse rwose mu mezi 26 General Gervais Ndirakobuca yarananiwe nk'uko leta ya Bunyoni yari ifise ikibazo co kubana na Angelique Ndayishimiye asanzwe yifata nka ina Burundi canke nyene Burundi maze umushikiranganji wa mbere akayoberwa uwutwara igihugu wari we niko vyabandanije no kuri leta ya Ndirakobuca ubu hasigaye kumenya gifyoti mushasha uwo ari we nico bazomukoza ese vy'ukuri bazubahuka kumukorako imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu canke bazomubogoza kugira basubire gukanga abanyagihugu ngo impinduka iraje twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri commentaire ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe hica utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza